Abo n'abakoresha amakinga mu gisagara ca Bujumbura bashimishwa n'akazi kabo, ariko bagasaba ko taxi vélo zosubira gushika aho bahora bashika kugera mu ntango z'ibihumbi 2022. Ushobora kuba ubusi kandi bashobora no gutunga umuryango, hariho benshi batunze umuryango nka jewe ikinga ntungiye umuryango. Yego ndafise abana bashikandwe abo bose ndababeshejeho. Yego nkoresheje uburyo bw'ikinga uretse yuko rimwe bitugora ugasanga ntidushitse iyo twatizwa gushika ugasanga turose nk'amafaranga tutari gushikana kubera tutagishika hamwe twahora dushika. Yego kandi tukishika ahariho hose byari vyoroshe cyane kubera twaronka amahera gutyo twaronka uburyo twiyungunga mugabo ntivyo ngo twiyunganye tudashika iyo twahora dushika. Imana yahezagiye tugishika aho umuntu ashika ntashobora kurara ibihumbi 10, 15, yego na 12, ariko ubu urashobora gukora ibihumbi 10 nawe ugacurabona ukore nk'ibihumbi 10 nk'iki gihe cyangwa ugakora 15 nk'iki gihe ugacurabona n'ubuzima bw'nyene busigaye buzimbye. Cubona yuko bitandukanye n'ivyo mu misi iheze. Abo bunguruza abantu n'ibintu bakoresheje ikinga bamenyesha ko boroherejwe bagapfuma barikurirwa gushika ku masoko byo baryohera cane n'abakiriya babo. Hari akarusho cyane umuntu yarashobora gutahana 20, 30 bivanye n'ukuntu uwo muntu uwo munsi byagenze neza akaronka imizigo, kuko hari imizigo barapakira amasima, ivyuma, ibintu nk'ivyo, kandi umuzigo urumva wamuzimbye gusumba umuntu vrema. Yego kandi urumva byokoroha byoryohera n'abantu gose, kandi leta vrema nibaza yuko abantu ntibaronka ahantu babivugira by'ukuri. Ndazi yuko abanyagihugu boca biyumva mu leta gusumba. Yego barose nk'ibintu birabunguruza kuko abantu bose ntibafise uburyo. Arashobora umuntu wese ashobora kuronka ibihumbi 10 ku munsi azarayipakiza byakwenda na kurudi, urumva nyene biragoye si vya bose. Aciye aronka ikinga rimujana yo nkuko igihumbi cyayi 5 byo bari vyiza cyane, kuko abantu ntitugenda tungana naho baca baja mu bintu hageze amatora ngo abantu bose twese turangana. Igiciro c'ikinga naco nyene ni cyasigaye inyuma mu kuduga. Ikinga ryagugwa ibihumbi 300 mu 2022, uwo munsi rigeze ku bihumbi 950. Uretse ko ivyuma bivamwe amakinga vyazimvye ngo biranakena bikaboneka rimwe. Umunsi ikinga ryose rigeze ku bihumbi 950. Bishitse umukiriya ariko arateranya akagomba gushira ku tuntu tw'udusharizo kumbere kugira ikinga rigire agasura keza, ikinga ricarija mu miliyoni. Ico gihe muri 2020 idolari ryari riri ku mahera makeya, ariko uko rigenda riraduga cyane kuko ibi vyuma vyacu bikoregwa mu Buhinde, bikoregwa mu Bushinwa. Muri ico gihe rero uko idolari rigenda riduza agaciro, niko amafaranga yacu agenda aragabanura agaciro. Muri ico gihe uca usanga kugira ugura icuma kimwe bigusavye amahera y'amarundi menshi cyane, kubera ko ubuja kurangura nawe mu Bushinwa canke mu Buhinde agiye kurondera amadolari, batubwira yuko usanga ari ku giciro gihanitse, bituma nawe icuma ciwe aca kiduza cyane kugira ngo azoshobore kuronka ya mahera mvamakungu. Twobibutsa ko ejo kwa 3 Ruheshi ariho hazohimbazwa umusi mpuzamakungu wahariwe ikinga nk'uko vyama biba uko umwaka utashe.